Mbega ico gihe wubaka wari ufite imyaka ingahe? Ico gihe nubaka ubwa mbere nari mfise imyaka 16. Umugabo wa mbere namuvyaye ko babiri, uyu wa kabiri ndamuvyara ko batatu. Icaragenda iyo hanze yansigiye inda yako kana agahererezi. Je ndiyandikira indirimbo ku munsi nashobora kwandika nk'indirimbo 4 canke 5. ufatiye ku mfatiye ku donc urandika imigahera ukandika iyindi gahera. Ngiye kumwiganira avuga wewe wamaze kuba umubibi ni wiyicarire. Nta kazi ushoboye, nta mukenyezi yoshobora kuririmba. Nica numva kabisa umenga arantuce. Ndabivamwo ndahagarika. Ndabura n'akazi basi nashobora gukora ku munsi kugira ndihe inzu. N'ubu nyene twari tuvuye mu mishwana na mwene inzu ambwira kubera ikiringo cyo kuriha amahera y'ukwezi ikirangiye ngo ndabe ingene no muvira mu nzu ndamuriha amahera canke mbandanye. Uwo kwiyumvira nk'umuvyeyi canke nk'uwo mfata nkamushikiwe canke nk'umurundi nkawe yoshobora kumfasha akazi kariko kose je ndakora, umuziki ndaririmba, kuja kuroba ndabishoboye. Hari umugore aroba? Bararoba. Bararoba kuteka ama restaurant ndabishoboye, gudandaza ibitumbura, ndazi guteka ipirawo y'abaswahili, ndazi gukaranga ibitumbura icapati. Je nta kazi ntashoboye ni ntuze ni tomate ndadandaza ndose ako gatahi. Wahabonye iwacu, wahabonye muhira, wahabonye Burundi, Salut guys, muraho murakomeye. J'espère que mumeze neza, muguwe neza. Mushima Imana nko natwe dushimana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri micro. Nkaba ndi kumwe n'umutumire, nkaba ngarutse ngaha kugira ngo dushobore kuganira. Ni kiganiro ni tutafanyaje murabizi, ni kiganiro dutora umuntu dushobora kuganira hama tukaza tukavugana ku buzima bivanye n'ikibibazo bikunda kuba muri societe mu kibano aho tubaye. Ibintu umwe ashobora kwiyumvira ati mbega vyo bari vyo bikorwa neza canke bikorwa nabi canke urya muntu arafise raison ou pas. Rero ndashobora kurondera umuntu tukaza tukaganira hanyuma donc akatubwira uko wewe yumva ivyo bintu hanyuma namwe tukifuza yuko namwe mushobora gutanga avi yanyu. Hama ndamuha ikaze cane kugira ngo kuri mikro yacu ashobore kutwidondora hama tuganire, ndabaheza ndababwire ivyo dukorera ko uno munsi. Karibu. Yego murakoze. Murakoze nitwa Nyonzi Masada. Shaka nyita Sada speciale originale. Ese n'amazina yanje. Nk'abandi umukenyezi. Nari nigeze kubaka. Nge ntaco turaza kuganira. Imbere yuko tuvuga ku buzima bwawe, urashaka kumbwira kwereke witwa special, kwereke wiyise special canke special? Niwe wagiyise niki kufise de special catumye uhitamwo kumva ko wo kwitwa special? Jeni ndumuririmvyi. Niyise special kubera mbona umengo vyiwanje biri special kabisa. Kuko na stress ngomba mu mutwe. Nico gituma niyise special. Okay. Special wavukiye he, wabaye he, uri umuntu nyabaki donc? Je ndi umurundi navukiye mu Rumonge mu Giswahili ry'umunani. Yego. Okay. Wavukiye mu Rumonge mu Giswahili ry'umunani. Niyo wakuriye? Niyo nakuriye. Yego. Hanyuma warize amashuri, warashaka kuja mu ishuri canke ntiwigeze ujayo na rimwe? Naragiye mu ishuri nize gushika mu 6. Canda berashika ndaheba ndahavanga. Kubera iki wabihevye none? Kubera ntibyakunze, Imana ngira ntiyabishatse. Wabihevye kubera kubura amafaranga y'ishuri canke abavyeyi bagukuyeyo, vyagenze gute kugira uhebe ishuri? Umuvyeyi wanje papa wanje yarapfuye. Cyabisaba rero ko ishobora guhagarika kubera nacenje Kigoma kwa senge wanje. Okay. Hanyuma none umaze kuba
uri muto kuri ico gihe ukagenda Kigoma, ni kiki cakugarukanye mu Burundi kubera utagumyeyo kugira ngo ushobore kurondera akazi? Je nashitse Kigoma nca ndaronka umufasha nyene Ikigoma Kigoma nyene mu niyo nkambi mwahuriye niyo twahuriye mu nkambi mwari mwahunze kera mu ntambara cane kera mu ntambara canke wagiye kera intambara itara bon dimo wagiyeyo juste kugenda kubera ushaka kugenda kurondera ubuzima cane? oya nagiye nsanga y'abavyeyi senge wanje niho yaba mu nkambi Nyarugusu ibica bisaba ko ndamusangayo aho papa apfiriye nca ndagenda niho twaciye aho hari mu mwaka wa ryari? hari kera umengo hari 2008 none kirya gihe hariho abantu bari bakiri mu nkambi y'impunzi? bariyo Nyarugusu bariyo kandi benshi. Okay, hanyuma umaze kuronka umufasha mwahuriye muri mu Ikigoma, hanyuma muca mugaruka ngaha mu Burundi? Ica tugarukiye no kubera ari imvukira y'Igitega. Kugira ngo mushobore gutahura ico dushaka igituma ndiko ndamubaza ibibazo vyose, Special twaganiriye arashaka kumbwira ubuzima bwiwe, hanyuma arambwira yuko yifuza ko dukorana ikiganiro, hanyuma je ndavyemera ko dukorana ikiganiro, hanyuma aratubwira yuko hariho message ashaka gutanga. Je rero theme y'uno musi nari nashatse yuko twovugana ku bintu mbega birakenewe yuko umuntu amenyekana iwabo w'umugabo canke iwabo n'umugore canke mariage ni abantu babiri gusa kujya babivuga, birakenewe ko umuntu ni wakenera kubaka bo kumenyekanisha iwanyu canke nibikenewe biraba mwebwe babiri gusa. Donc nico tugira tuganire ko hanyuma turaza kumaza ibibazo kuri ico kintu, mugabo abanza tubwire warubatse urubakana n'uwo mushinga ntaye wawe, mwashitse mu bana canke mwarateguye muragira mariage kujya abandi bose babigenza? Yego twego ya ntitwagize mariage, twaratoranye uko nyene turabana. Tubanye rero turabyara umuntu muri babiri muca mugize umuryango turabyara abana babiri, hama umugenzi aritaba Imana kuko yari umurovyi yapfiriye mu mazi. Sharapfa je ndagaruka muhira. Yapfiriye mu mazi? Donc ntiwabonye n'ikiziga ciwe? Oya nta n'ikiziga twabonye. None wamenye gute ko yapfuye? Nkubu yoba akiriho? Oya kubera abo bari bajanye abarovyi bagenzi we bavuze umuyaga wari mwinshi mu mazi, aca na nyene ntiyarazi koga, uraza abantu biyo ruguru. None mo hajya hari abarovyi bagenda kuroba batazi koga? Benshi. Bica bisanga ukaja kwemera gukorera mu mazi utazi koga, hanyuma aca aritaba Imana. Aca aragwa mu mazi aca aritaba Imana. Ko batamurovye no nabo bari kumwe? Ntivyashobotse kubera umuntu kenshi aguye mu mazi aca amanuka munsi kandi amazi ya kure hariya ntushobora, kandi hari mwijoro ntushobora kumubona. Hari mu Rumonge hariya nyene iwanyu? Hari ryari ico gihe mwari mwubatse ryari, hanyuma aho yitaba Imana hari ryari? Twe tubace 2009 hama muri ivyo bihe nyene haciye iminsi arasafira nyene arazi no muhira mu Burundi. Hageze iminsi wewe wakusika mu nkambi? Asiga mu nkambi acaragaruka aronse intuzenya ico twifashisha hariya kubera yari intuzenya igihugu c'abandi n'icari ciwacu c'abarundi. Rero ashitse hariya acaratangura rero ubuzi bwo kuroba. Ariko araroba rero. Mugabo wambwiye yuko mwari mwaranditswe canke ntimwigeze mwandikwa? Oya ntitwigeze twandikwa. Okay. Twabanye uko nyene. Ca turabyara abana babiri. Rero muri iyo minsi nyene agiye kurondera ubuzima guhiga nyene ariko araroba ico iyo ngorane yamushikiye. Okay, amaze kwitaba Imana umwana wawe wa mbere yoba yarangana gute, wa kabiri yarangana gute? Uwa mbere yari afise imyaka 6, uwa kabiri yari afise 3. Aho yitaba Imana mu 2010 kangahe? Yitavye Imana mu 2010. Okay. Kandi umbwiye ko mwubatse mu 2009? Yitavye Imana vuba mu 2016. Mu 2016 niho yitaba Imana. Umwana mukuru yari afise imyaka 6 undi imyaka 3. Okay. Amaze kwitaba Imana wewe waciye wivyifatamwe gute, mwabanye gute, wabana wabareze gute, vyagenze gute?
abana nabareze nabi gose nabareze nabi kubera ni wabo naho narinzi bica bisaba ko mva mu nkambi nca ndagaruka ino mu Ruhira mu Rumonge ndiberaho uko ndondera ubuzi nkora nafu mu dushuka nkacira ikonkwani nkafasha abana kugeza naho ndonka ubundi mugenzi na nyene turabana uko nyene donc nawe nyene musura kubana mutanditswe dutanditswe kandi ntiyigeza gutwara iwanyu iwabo kurwa iwanyu bari bamuze muhira bari bamuze mugabe iwabo nta muryango wiwe n'umwe wigeze umenya ntiwamenye abo bivukana nta muntu n'umwe wigeze umenya nta n'umwe kabisa nigeze mbona ariko murumuna we gusa umwe niwe nabonye guhera ico gihe ntiyasubiye kandi kugaruka aho twaba kandi twari dusanzwe dupanze. Urumva mwaciye mubana mu Rumonge nawe yarasanzwe akora ko wundi wa kabiri uwo wundi mufasha wa kabiri mushinga ntaye wa kabiri waronse nawe yarasanzwe akora iki? Na nyene yarasanzwe ari umukonvayeri yarasanzwe ari umukonvayeri ariko uraza akazi k'ubukonvayeri ko ukaronka n'umunsi ejuka kabura biva ku ntuzenya ku mubosi ubukoreye rero abarahagarica akazi ubuzi rero buramukubita avuga rero jewe kuwicara ngaha atakazi ndiko ndakora badufira mu bana aca avuga agira Safire aje hanze kurondera ubuzima ahagiriye rero aho rero yagenda naho hari ryari mwari mufitaniye abana nabo nawe canke nta bandi bana wasubiye kuvyara? Naciye twaravyaranye abana batatu donc no kuvuga ko ubu unye aho uri umufasoni w'abana batanu? Yego umugabo wa mbere namuvyaye ko babiri uyu wa kabiri ndamuvyara ko batatu acaragenda iyo hanze yansigiye inda yako kana agahererezi acaragenda ubu niturasubira kubonana sinumva n'amakuru. Yagiye ryari? Yagiye mu 2020 nawe? Yagiye mu 2020 donc ubu turi mu 2023 nta makuru yiwe namwuzi nturigera usubira kumenya uti vyagenze gute ntimurigera muvugana kuva giye? Niturasubira. Aho ivyo byose bimaze kugendera gutyo onye vyaciye donc abana nabo urumva babiri deja vyari bigoye ari babiri bamaze kuba batanu naho wavyitwayemwo gute vyagenze gute? Bamaze kuba batanu nara kwifashisha nk'umukenyezi nyene kubera abakenyezi turashoboye turashoboye cyane je nari yungunganya nkafuma amashuka urazi mu Giswahili kenshi ko twifumira amashuka nkaciba ikonkwani nkuko nabivuze. Guciba ikonkwano uciba ikonkwano gute? Waraja kurima? Naraja kurima bandangiye akazi ko kurima nkagenda nkarima bakampa ko gasabuni nakarasiyo nkazanira abana nkakubu niyo ntuzenya nubu nivyo ukora. Abana bawe warashoboye kwashira mu ishuri none cangwa? Uyo mwana wa kabiri niwe yiga na hene n'umuntu yafashije nyene nk'umuvyeyi. Yiga he? Yiga aha mu Kanyosha aha mu ntuzenya kuri Birigade. Tutiriwe turagenda kure cyane gose ubwo ububwira ivyo bintu byose vyabaye ni mu Rumonge ubu twicaranye ngaha turi Bujumbura kuza mukuzi Bujumbura naho vyagenze gute? Ni kiki kintu cakuzanye mu gisagara vyagenze gute? Ni ndakufashije kubirushika ko ariko wahisemo kwimuka ukava mu Rumonge ukaza kubi Bujumbura? Yego jewe nkuko nabivuze nitwa Sada Special nari nsanzwe ndi umuririmbyi tangiye kuririmba mu 2017 niyo natangiye kuririmba nca niyumvira rero muhiri wacu hariya mu Rumonge nta ma studio yakomakomeye no fumanzi Bujumbura hariya mu muji ngira noronka nkaba bamwe bita ba managere bashobora kumfata mu mugongo nifujije gushika Bujumbura kuva kera ariko ndabura uburyo bwo guhashika rero nce nsaba Imana iramfasha ndacibikonkwane ndafuma amashuka ndaronka itike mvuga ngende Bujumbura n'abana uca wimukana n'abana bose ndabazana nshitse nga Bujumbura ndiberaho ngaho mu Kanyosha niho ndi ndipangira inzu jewe nyene ndiberaho n'abana banje. Kuririmba navyo imbere yuko utangura gusohora aho mu 2017 warasohoye indirimbo? Yego. Imbere yuko utangura gusohora indirimbo wamenye cyari ko ushobora gusohora indirimbo ni wowe uziyandikira bigenda gute? Yego nije niyandikira
je ndiyandikira indirimbo ku munsi nashobora kwandika nk'indirimbo 4 canke 5. ufatiye ku mfatiye ku donc urandika imwe igahera ukandika iyindi igahera. Okay, ico gihe waririmba izo ndirimbo wasohoye zingahe ico gihe cyo mu 2017? Ico gihe nasohoye indirimbo zishika 6. Donc wazisohoreye mu studio zose zo mu Rumonge. Hari zoba zarakunzwe mu Rumonge, zoba zaravugijwe, vyagenze gute? Yego, zaravugijwe no mu radio yiwacu Izere FM, bahora bazivuza kubera kenshi ninjiye muri studio nkakubita indirimbo, nca ndayitwara ku radio bakanshishirizamwo. Okay. Okay. Hanyuma uramanutse Bujumbura, urifuje kuza kurondera uwo manager, vyavuye bicamwo, vyagenze gute, bigeze hehe ubu? Uko naje Bujumbura kurondera uwo manager, narahangayitse nyene ndabura uwumfasha. Ngende hirya no hino mpaka ubu ndacarondera uwumfasha namubuze. Nico canzanye kinkura mu Rumonge. Okay. Urumva umaze gushika Bujumbura none ubuzima ubayemo butandukanye nuko wari ubayemo ruguru? Byaroroshe canke byakomeye bigora? Yani jeni uko niyumvira kweri birahinduka. Kandi umuntu ntucike intege uri kurarondera ubuzima. Jewe sincike intege uko byari biri mu Rumonge makubuni uko bikiri ntibirahinduka. Nta gishasha ariko kubera ndi Bujumbura birapfuma gatoyi na nico gituma nshitse ngaha kuri televiziyo yanyu. Imana yafashije, Imana ibahezagire kandi. Amen. Hari umuntu waba umaze kuhara ama televiziyo yandi ama media yandi waba umaze kuja kwitura peut-être bakagungu barabe ko bogufasha canke ubereka ama projet yawe, ubereke ko umbwiye yuko ku munsi ushobora kwandika indirimbo na 5 canke 6, hari aho umaze kuza kuvyereka kugira urabe ko hari ico bogufasha? Oya, kenshi sindaje ahantu, sindaronka umuntu yashobora kubera numva n'ubwoba, kubera uwo nituye wese acanje umutima nkaca ncika intege nkabica ndabihagarika. Akakurya umutima kubwira nka gute? Yashobora kumbwira hari umupapa nabajije, ndamubaza je narinje nitwa Sada Special nashaka umfashe n'umuntu akunda gukora mu studio ayamwe yasanzwe. Ngiye kumwiganira avuga wewe wamaze kuba mubibi ni wiyicarire, nta kazi ushoboye, nta mukenyezi yoshobora kuririmba. Nca numva kabisa umenga arantuke, nca ndabivamwo ndahagarika. Ariko Imana ni nkuru. Ubu urumva ko ugifise ingufu, urumva yuko uzoshobora kubibamwo. Abo bana none utegura kuzobikorana gute n'abana none ga Special? Turabona yuko ubuzima bugoye, ufise abana, ufise utegura kubikora gute? Je nkuko nabikora kuva kare, nzobandanya ndabikora kuko izo ndirimbo 6 naziririmbye bise abana kandi bari bakiri bato. Uwo bamaze gukura, baritemberera nta ruhinja mfise. Rero no ishobora ubu niho hageze nyene ho kubishobora kabisa, ndose umuntu ashobora kumfata mu mugongo. Okay. Nibaza ko umuntu wese ariko aratwumviriza aravyumva Sada Special arafise impano. Kandi impano atari yo kugisha ubusa, muravyo wumva umuntu yoba ashobora kugira ico yomufasha, ngira ngo arashobora kumwegera canke akatwegera kugira ngo dushobore kumurondera. Turaza gusiga ko nimero afite telefone. Turaza gusiga ko nimero hanyuma umuntu azomwitelefonere canke agirene kugira ngo basi omwa ufume wavyanka wabyumvirije ivyo bintu, hanyuma wumvirize yuko ashoboye kuririmba canke woshobora kumufasha mu bindi vyose. Mugabo kuririmba ntibishobora guteze, urumva urabizi yuko umuziki wo ngaho iwacu urateba kugira ngo abantu batere imbere, kugira ngo bashobore kubibyaza umusaruro birafata. Ego ndazi ko Imana irashobora kubidufasha, birashobora no kubigufasha ukabona birakunze, mugabo si ibintu byihuta, si buto umuntu afyonda ngo bibe birakunze. Utegura gukora iki kindi kintu coshobora kugufasha mu gusahiriza avant yuko ushobora gutera imbere muri uwo muziki wawe, kugira ngo bishobore no kugufasha peut-être ni waja mu muziki bizogusaba ibintu byinshi, navyo nyene ayo mafaranga bizogufasha. Wowe wiyumvira ko ikindi kintu woshobora gukora, n'uwo kumva yo batashobora kuba mu manager wa mugabo yumva ko hari ikindi kintu woshobora kugufasha yo kuwa ugakora. Ego uwo kwiyumvira nk'umuvyeyi canke nk'uwo mfata nk'amushikiwe canke nk'umurundi nkawe yoshobora kumfasha akazi kariko kose je ndakora, umuziki ndaririmba, kuja kuroba ndabishoboye. Hari umugore aroba? Bararoba.
bararoba guteka amaresitora ndabishoboye, kudandaza ibitumbura, ndazi guteka ipirawu y'abaswahili, ndazi gukaranga ibitumbura, icapati. Je nta kazi ntashoboye, n'intuze itomate ndadandaza ndose ako gatahi, ibintu nk'ivyo. Donc byose urumva ko ushobora kubikora. None aho ubaye ubunye kugira ngo ushobore kuriha inzu ubigenza gute, bimeze gute, urariha neza, murabanye bigenda neza? Oya, ntibigenda neza kabisa, ahubwo biguma bisubira inyuma. Kandi ubu ndiko ndaganya icantumye je nzi Bujumbura. Ndiko ndaganya kabisa ko basi ubona yuko ariho ari mitende. Yego ni mitende kuba nashitse ngaha, ariko ku kibano mbayeho muhira aho nishikiye mu Kanyosha. Mbayeho nabi gose. Gute? Kubera ndabura n'akazi basi nashobora gukora ku munsi kugira ndihe inzu. N'ubu nyene twari tuvuye mu mishwana na mwene inzu ambwira kubera ikiringo cyo kuriha amahera y'ukwezi kirangiye ngo ndabe ingene no muvira mu nzu ndamuriha amahera canke mbandanye. Nta avance ufisemo? Avance yaraheze kuva kuwa gatandatu yuheze. Okay. Kugira ngo tugaruke kuri vya bindi imbere yuko niba hariho duza gusiga ko amakordone kuri cakindi cirekiranye n'abigeme canke abagabo bashobora gutwara abantu niba bamenyekanisha iwabo ntibagirene. Wowe warubatse n'umugabo w'umufasha wa mbere ntivyakunda. Imana iramuhamagara urubaka n'uwa kabiri. Ubu unye ku myaka ufise, ku bana ufise, nikihe cigwa wahakuye, nikihe kindi kintu wowe ubona bikenewe yuko umuntu amenyekanisha abana iwabo canke atobamenyekanisha? Ndimo pana abana Horace umenyanye n'umuntu birakenewe yuko umutwari wanyu bakamumenya canke ntibikenewe, bakutwari iwabo bakakumenya canke ntibikenewe? Birakenewe gose. Je ndicuza kabisa icyantumye mpora nkareka kwinginga umugenzi kugira antwari wabo. Ubu ndiko ndahangayika n'abana, ndabuze iyo ndabajana niyo ndabatwara. Ariko Burundi n'ukuri Imana yaraduhezagiye. Vuga gusa ni kubura intuzi ntango, ariko inguvu zozo ndazifise. Je narabuze ingene noshobora gutwara abana iwabo. Urahazi uhakubwe uwo guha ayo matike hoho woshobora kuronka ingene batwara iwabo? Naho nzi nico gituma mvuze nari bagiye kumwinginga umugenzi kugira anshikane iwabo, basanyereke n'umuryango canke ambwire igicarimwo nimba ari Igitega Amajahe nari kuca ngenda basi nkabazangaho nyene. Mbega ico gihe wubaka wari ufite imyaka ingahe? Ico gihe nubaka ubwa mbere nari mfise imyaka 16. Donc warukira umwana gose urumva birashika umuntu arashobora gukora donc kwihenda. Ubugira kabiri naho maze kubaka wari ufite imyaka ingahe? Nari mfise ngeze mu myaka 24. Okay. Muri ico gihe rero urumva umaze gushikana imyaka 24 no kuvuga naho nyene ntibari wari bwakure cane gose ngo uburyo umuntu ashobora kudesida ubuzima bw'ingene bushobora kugenda n'ibintu bishika. Mugabo wosubiza igihe inyuma yaba vyanakunda ubona ikihe kintu wari guhindura? Nari guhindura nkahindura umugabo wanje nkamubwira dutahe tugende muhira basi umenyekanishe muhira n'abana tuvyaye bababone. Hama basi naho twogaruka tugaruke ariko twamenye muhira. Hanyuma wa kabiri none kugize Imana akaba kihari, petetse imbuga zigeze ibintu kure arashobora kukumenya message nk'ubu uwo mugenera yoba ari nk'iyi ashobora kuba petetse umuzi canke niba woshobora kuzo umumenya urumva umuvuze izina byo hava bimutetse ikibazo. Mugabo we warashobora kwimenya ahari, arashobora kuzobona iyi video akazobona ati canke ukuza akavuga ati cyo umuntu yavyaranye n'abana naka. Wewe wo mugenera message ye? Je message no mugenera kabisa yiyumvira nk'umuvyeyi ko twabyaranye je na nyene, yo kwiyumvira agasubiza umutima inyuma akibuka abana biwe kuko nta nagasabuni nta akarasiyo ndonka, yicariye gusa kimya araturiye. Ico ndamusaba nimba nyumva canka azonyumva azokwiyumvire aho yasize abana bameze nabi. Abana ntibarya neza, abana ntibiga, abana barahangayika nkuko nabivuze uko inzu dupanze ejo ni hirya ejo ushobora kuyivamo. Yego. Okay.
nizera neza yuko niba muri ko muravyumva kuri ku bwa special uko wewe abivuga avuga yuko iyaba yari yaramenyesheje abana biwe donc iyaba umugabo uwo bubakanye yaramutwaye iwabo avuga ati ngira ngo ibibazo ndiko ndahura navyo sinari kubihura navyo sivyo ngira ngo mba ndafite iyo ndabajana abahungu n'abakobwa se n'abahungu babiri n'umukobwa avuga ati umwana wanje yogize kazoza petetse barashobora gukenera itongo petetse barashobora gukenera aho bazorima ati none nk'ubu nzobigenza gute bizogenda gute mu gihe atamufise wewe rero ico turiko turavuga uno munsi wewe ko avyumva nuko mugabo ubundi umuntu ashobora kuba avyumva ukundi ariko nashaka ko turangiza urashobora kuvuga ico wosaba mu byo bo gusaba mu byo bo gufasha mu kintu cerekeranye n'umuziki kuko ibindi wavuze peut-être umuntu wese afise ikintu yoshobora kumufasha arashobora kumufasha akoresheje ngo arakoresha amaboko yiwe arashobora gukora niba utumbereye mu Kanyosha niba utumbereye hehe urashobora kumuha akazi akariko kose niba ufise urubanza peut-être uwo mutesta ukazora yuko bishobora kubw'abana biwe kubwiwe nyene kugira ngo arabe ko yoshobora kwiyungunganya ashobora kugera kuco yifuza mugabo ku kintu cerekeranye n'umuziki wifuza gukora iki nyene ego jewe kubijanye n'umuziki kandi kubijanye n'ubuzima byose ni magiriranire jewe nifuza uzomfata mu mugongo kabisa nazokwicuza kandi n'umuntu yoshobora kugira umutima w'ikigongwe akamfasha jewe n'ukuri nzomusengera ku Mana izomufasha kuko hatanga Imana jewe nakwifuza kuronka akazi canke kushobora kumbera managere akambera managere kubera hari indirimbo zitandatu nanditse ariko ndabura uburyo bwo kwinjira muri studio ndirimbe kandi nkabura n'umuntu yoshobora kumbwira basi nta namwe uraja kwitura bo baba barakwemereye kuzogufasha ku ndirimbo canke iki oya kabisa bimwe byo muri RTNB wambwira arabike mubivuga ivyo muri izo ndirimbo harimwo indirimbo za gute n'urukurikirane rumeze gute indirimbo mfise ni zitandatu hari indirimbo 4 z'ikirundi imwe 5 z'ikirundi n'imwe y'igiswahili hagati y'izo hari indirimbo ijanye n'umunsi mukuru w'abakenyezi kuko genda umukenyezi kandi ndakunda guhanura abantu naranditse indirimbo ijanye n'umunsi mukuru wacu w'abakenyezi naragiye kuri radio hajya kuri RTNB mba ndabibasabye bambwira ngo rero hashitse mu kwa gatatu nimba ari tariki 8 ni tariki 8 z'ukwa gatatu niho bahimbaza umunsi mukuru w'abakenyezi hama uzokwishikireho kugira tuzoraba ico tuzogufasha mvuga rero nanje uyo munsi nawandice mu mutwe mvuga hataragera nzogenda ndabiyuje ico nico nasaba ko hoshobora kuronka ushobora kuronka umuntu mu manager cyangwa undi muntu yashobora kugufasha kugira ngo ushobore kugira bon je rero numva yuko ico nokora no gutera intege nkuko bimeze peut-être no munsi biragoye mugabo wundi munsi bizokunda kandi bizogenda neza mugabo jewe ukomaze kumubona umudamu n'umudamu vraiment afise ingoga nyinshi arakora twoko yaturondeye uko yashoboye gushika ngaha sinoshobora kuza kubivugira ngaha mugabo n'umuntu afise ingoga zidasanzwe kugira ngo ashobore kuba n'abana biwe niki agashobora kurondera wumvise hamaze guca agenda arabaza bamwankira bamukundira agashobora gushika no muri RTNB akaba yararonse yo promesse murumva yuko ari umuntu donc afise umwete vraiment rero niba hari ikintu woshobora kumufasha nizera neza yuko utazokwicuza nkuko nyene ariko arabivuga ngira ntazotudeseva peut-être no musashobora kuba ariko abivuga ku mugabo wundi munsi bikagenda ukundi ariko jewe nizera neza yuko atavyo yokora rero wewe uri ngaha uri kuratukurikirana niba hari ikintu na kimwe niba hari inkunga nimwe niba hari ikintu na kimwe woshobora kumuterera haba mu buryo haba mu gikorwa woshobora kumuha haba mu bindi byose wamufasha ukamufasha kugira ngo ashobore gutera imbere nawe hanyuma peut-être kuzomufasha kose bizomufasha gushika ku ntego yiwe hanyuma namwe mukicifuza kubaka yaba umuhungu canke yaba umukobwa
kubera iyo umuntu ariko arubaka aba akeneye umuryango wiwe ko utera imbere kandi aba akeneye kugwiza umuryango. Rero je nizera neza yuko mwogerageza kwiyumvirira kuri kazoza k'abana banyu muzovyara canke abo twovyara bose, ukareka kuvyara umwana wo guta mu gahinga. Ngira ngo niko nobivuga, niba wifuje kuvyara umwana gerageza umumenyekanisha iwanyu, gerageza umwereke ba inasenge, gerageza umwereke ba se wabo canke umwereke abiwabo kugira ngo barabe yuko naho utobukiriho amaraso yawe ntazasanzare mu gahinga. Niko nobivuga, nizera neza yuko na special ariko abivuga. Jewe rero ndagushimiye cyane kuba waje, hanyuma nakubwira courage gose. Nizera neza yuko ikiganiro turiko turakora ngaha kizogira ikintu kiguhinduri kikagufasha. Urashobora gusiga contact yawe rero ukavuga nimero yawe hanyuma tukarangiza. Yego murakoze cyane, Imana ibahezagire namwe muri ko muraturaba. Imana ibahezagire bongera imigisha, kandi aya majambo mvuze ngaha n'ukuri muyakorere ko muzoba mukoze. Jewe nkaba nsize nimero yanje ni 65 64 78 92 subiramo 65 65 64 64 78 92 ego muravyumvise. Nizera neza yuko uzogira ica mukenereye ko canke azoshobora kumuhamagara azomuhamagare, niba aragafu k'umwana niba ari ikindi kintu cyaje cyose ntibizobure ico bimufasha. Urakoze rero cane. Yego namwe murakoze. Tuzosubira hanyuma nizera neza yuko tuzosubira mu ndirimbo. Sinzi ko nari kukubwira ngo ugende turirimbiye rimwe kugira bumve ijwi ryawe cyangwa birashoboka. Ririmba twumve mu ndirimbo. Wahabonye iwacu, wahabonye muhira, wahabonye Burundi, wahabonye igihugu cy'u Burundi ni cyiza, na nico gituma naririmbye iyo ndirimbo. Yego murakoze. Mwavyumvise nitwe ko ari bise kandi aririmba neza cyane. Ego sawa rero cyane n'Imana Imana bane nawe agukomeze kandi uzogire n'umwaka mushasha mwiza. Yego murakoze namwe. Yego namwe mwese muko muratwumviriza, twandanya tubifuriza iminsi mikuru irangiza umwaka mwiza, Noel nziza ku bakristo ntiturayiheza, hamwe n'umwaka mushasha mwiza tugiye gutangura. Imana azabane namwe mu byo muzokora byose, mu byo muzorangura, bahamagara meza. Mugire umugisha mu byanyu no mu banyu. Bye.